no kuvuga ko kwishure uno munsi systeme dukoreramwo batubwira ko twiga kugira ngo tuje kudepoza ahantu kanaka, ariko nibaza ko abajene ndababwira ngo kuri ivyo vyiyumviro vyanyu hiyo uno munsi umuntu akene kugira ico bita akazi kiwe yigenga. Uno munsi impamvu catumye jewe mvuga ngo reka nkora ivyanje nigenge, kumbure suko nari mfise amahera kugura amakamera, suko nari mfise ibintu vyo kugira ngo mvuge ko no bikora, oya ahubwo n'umutima wanje wansunikira kugira ngo nshobore gushika kuri vision yanje. Hamwe n'ivyo rero abajene ico nobabwira niba kuri ivyizigiro ko bazoja gusaba ubuza no musogenda usaba akazi bakwirukane, uzoca uja hehe? Shira ivyumviro vyawe wifokasinge gukora ivyawe, ivyo vyawe navyo urafise ivyo ugomba gukora muri wewe, urafise abantu ubona ko bashobora kukubera icitegererezo, gira uwuteguye canke gira ico ukora, kubera ko umuntu Imana yamuhaye mindset yiwe yo kugira ngo ashobore kwikoresha korera abandi Brantunga yamuhaye ubwenge bwo kugira ngo we nyene, niyo mpamvu tugiye abasoma ijambo ry'Imana avuga ngo ndaguhaye ibiri mwitongo kugira ngo ugende ubiyobore. Turabaramukije mwese abakunzi ba Vision Talk Media, izina ni Blaise journaliste international emblématique, imbere ya kamera naho nkuko mubibona n'umusore ashajije cyane yitwa Claude Hatungimana. Claude Hatungimana turakwakiriye mu bwami bwa Vision Talk Media. Murakoze cyane. Turabona ko Claude Hatungimana n'umujene akiri muto, nubwo dukunda kwihenda ku masura nibaza ko utarubaka. Nsanzwe ndacyari umujene. Ukiri umujene no kuvuga yuko ukiri ku isoko ucishakisha, nibaza ko inkumi nazo zikumva. Hama rero ivyo sivyo twagira tuyage ko kuri uno munsi, ahubwo no munsi nkuko media yacu Vision Talk Media ivuga ku bintu vya business chankwe development personnel, uno munsi rero nivyo twashaka kuyaga ko. Mbega ko uno munsi media Vision Talk Media ari iyi wawe personnel wayishinze ufise ihangiro nyabaki kugira ngo nabandi bajene bafise imbona kazoza bifuza gushikako bagira ico bagufatiyeko? Murakoze cyane, turabaramukije ariko baradukurikirana. Ku mazina ni Claude Hatungimana nkuko babibabwiye. Murakoze cyane ku kibazo ciza. Mwambajije ngo nafatiye kugira ngo nshobore gushinga kino kinyamakuru Vision Talk Media. Mu bisanzwe jewe nakuze ndumuntu sanzwe ngomba kwigwanako ko biri kose, ngomba gukora nivuye inyuma kugira ngo hageraho nishikanye bivuye mu nguvu zanje. Nico gituma rero vyatumye cashinga kino kinyamakuru kugira ngo kumbure nshobore kugira ijwi ryanje rishike kure biciye mu kinyamakuru. Navuze ngo reka mpaguruke kumbure nshinga ikinyamakuru, ariko imbere y'ivyo sinavyaturukanye namanje ndagira ishure, ndagira ivyigwa aho numvise biciye ku binyamakuru bitandukanye arico Agaciro Media, harabayeho formation. Nanje nabaye umwe mu bagize formation, ndavuga ngo reka ngende nige kugira ngo menye kwanza ivyo ngomba kujamwo. Ni naco catumye rero nshika aho tugeze uno munsi. Tunabashimire cyane Agaciro Media, nibo bafise ico gikorwa badukoreye kugira ngo tumenye neza ivyo dushobora gukora. Nibo aho tugeze ibiganiro dukora, ndetse ivyo turiko byose kuba dufata mu mugongo batubwira ko ca muri iyi nzira cahana hariya. Tutibagiye n'umuhinga adasanzwe ariwe asanzwe ariko adukurikirana cyane, umuhinga adasanzwe uwo bita Gerard, niwe ariko aradufata mu mugongo cyane, abifashijwemwo n'Agaciro Media. Bose barakorana kugira ngo dushobore gushikana inkuru yacu canke mission yacu ahatakure hashoboka. Hamwe n'ivyo rero ngarutse ku kibazo mwari mumbajije, naravuze ngo reka nshinge ikinyamakuru kumbure kizofasha umuryango wanje, abana banje, ndetse ninamara kuba ngeze muri ivyo bigero, ndetse kizoha n'abandi bajene akazi kugira ngo bibe ubuzima. Nico rero catumye nshobora kugira ngo ngire ico nkoze kugira ngo nkore ivyanje, mpaguruke nkura amaboko mu mpuzu
kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aravuga ngo amaboko yose aronka amafaranga, umufuko wose uronka ico ubika, ndetse umuntu wose uronka ico urya. Ni muri iyo mpamvu rero nabikoze kugira ngo jewe ubwanje ijambo ryanje rigere kure, ngira abo mvugiye abenshi bamenye ivyo turiko turakora, canke bamenye agaciro ko kugira ko gukora ivyawe bwite. Murakoze cyane. Yawe uvuga rero ti self development niyo ushira imbere, ti niyo mpamvu wahisemo gukora ivyawe. Hama ndashaka kumenya mbega media yawe imaze igihe kingana gute gushika no musi itanguye, mbega uri kuraraba hoho igeze ku rugero rungana gute? Murakoze cyane, mbonerweho ndabashimira cyane ku bibazo ciza mu mbajije. Media yanje imaze ukwezi n'imisi ishika nka 15 petetre dutangwa ibikorwa vyacu, inyuma duhejeje kugira formation. Ikorera ku mbuga izihe n'izihe, ifise abayikurikirana gushika ubu bangana gute? Murakoze cyane, ubu turiko turakorera ku rubuga rwa Facebook hamwe na YouTube. Mumbajije kijanye n'abadukurikirana, tubone gushimira cyane abadukurikirana kubera ko biraboneka ko bariko badufata mu mugongo, aho muri ico kiringo tumaze kugera kuba kuri YouTube aba followers bagera ku 132 kugera uno munsi nibo tugeze ko. Murakoze cyane. Biriko biraza. Hama hari ico wavuze uti media yawe wayishinze kugira ngo izigutunge yongere gutungira umuryango. Eske uri kuraraba ushize muri vision ya media yawe, urabona ko bizoca he kugira ngo yishobore kugutungira uwo muryango wavuze nawe ishobore kugutunga? Murakoze cyane. Uno munsi biciye mu bimenyesha makuru canke rezo socio, mbonerwaho kubwira n'abandi bajene n'akazi. Rezo socio irahemba. Jewe kuba narabikoze sinabikoze kugira ngo kumbure bambone kuri ekra, bagume bambona kuri ekra. Oya, nabikoze kugira ngo bibe ubuzima bintungira umuryango, nko ndabivuze biciye mu nzira. Nkora ku rubuga cyane cyane turakora kuri YouTube, aho dusanzwe ibikorwa byacu tubishira kuri YouTube. N'ubu uye mpamagarira bariko baradukurikirana kugira ngo baje kuri Vision Talk Media, bagire subscribe, bagire share, ndetse bagire banakurikirana ibikorwa byacu. Hamwe n'ivyo rero YouTube irikirahemba uno munsi. Abajene hari abajene benshi batazi ko YouTube arakazi, ishobora kukubera akazi ukagatonda ko misi yose kujya wogenda ugasaba akazi muri entreprise kanaka kugira ngo ubakorere. Hamwe n'ivyo rero YouTube nakazi ku bajene bicaye muhira, tuko turabahamagara muze mumenye ko hariho inyigisho umuntu ashobora gucako. Izo nazo muraca ku Gaciro Media murantunga, siriko ndabagira publicité, ariko nanje twe nibo badufashe kugira ngo tugere hano. Bafise umuhinga adasanzwe, hari abahinga badasanzwe babibigisha. Twebwe murabona ko twavuye turi abantu badasanzwe kugira ngo dukore ivyacu. Hamwe n'ivyo rero YouTube irikirahemba, rezo socio irahemba biciye mu nzira yuko turi mu majambere, aho umuntu umwe wese ashobora kugira ijambo akavuga ico ashoboye ahageza. Twebwe rero inzira twashizemwo twaciye muri linye yuko YouTube ishobora kuduhemba, kandi tutabideshe turabona ko ni inzira nziza ishobora kuduhemba. Turabona benshi barabayeho baratunze imiryango hano mu gisagara kubera ko YouTube irabahemba. Vyukuri natwe inzira zacu izoca muri rezo socio, YouTube izoduhemba. Hamwe n'ivyo turababwira mu dushigikire kugira ngo tugere kuri iyo mbono yacu. Murakoze ikibazo cyanyu twabishuye. Aho nyene tukibandanya, wavuze uti washinze ikinyamakuru kugira ngo kizokubesheho n'umuryango wawe, ariko tutibagira ko turi mu mbona kazoza 2040 ko tuzoba turi mu Burundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere. Mbega iyo media yawe izokontribua gute muri iyo mbona kazoza? Murakoze cyane. Hamwe n'ivyo dusanzwe turi ku kivi, aho dusanzwe dufise na Torque 21 umugwaneza. Iryo nishira hamwe naryo risanzwe rifasha imfuvyi, turiko turaterera mu gisata ca development y'igihugu cacu. Aho dusanzwe dufise imfuvyi turiko turafasha zigera kuri 43 turiko turafasha kugira uno munsi. Ubu turabafasha bivanye nuko natwe uburyo bwacu. Dusanzwe ufise umuvisionnaire yitwa Augustin Turatashe, ari we yavuzanye ico cyumviro, nanjye ndamufata mu minwe nk'ubusanzwe agiserukira hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Nije nsanzwe ndariserukira, two turafasha mu gihugu mu gufasha imfuvyi, abapfakazi na ntaho nikora. Aho turiko turakora ntituragera aho tubarerera, ariko ni vision dufise
ivyo tubikora nko kugira ngo tugire abo dufashije ubu mu mihana yabo abafise aho babarerewe turabafasha ibikoresho vy'ishure tukabafasha nimba ari minervare tukayibafasha kugira ngo dutere mu gihugu cacu muri ya mbono tuzobe dufise incabwenge zaciye kw'ishure nuko murakoze yego aho nyene tugerageje kuraba uno munsi uvuga yuko washoboye gushinga media yiwawe ariko hariho urwaruka rwinshi uno munsi rushobora kwiga amashuri na za master bagashirako mugo ugasanga bonyene ubwabo barabuze ikintu bakora bivanye nuko systeme twigamo ari ya systeme bakubwira ngo iga uni waheza amashuri uzoje kurondera akazi ni hake twiga bavuga ati iga uzoje kwihangira akazi eske we muri abo bantu ni iki wobahanura canke wobaterera kugira ngo umujene uno munsi yige adateze akazi kuri leta ahubwo agateze kuri we nyene ko ari wazokihimbira? Urakoze cyane ku kibazo ciza hamwe n'ivyo nanje ndi kuri micro ndiko ndabaganirira nta mashure menshi nize nize amashure make cyane kandi make cyane ariko mfise diplome imwe iyo diplome imwe niri impushinga canke insunika kugira ngo mushobore kuba nogera hano nukuvuga ko kwishure uno munsi systeme dukoreramwo batubwira ko twiga kugira ngo tuze tuje kudepoza ahantu kanaka ariko nibaza ko abajene ndababwira ngo kuri ivyo vyiyumviro vyanyu hiyo uno munsi umuntu akene kugira ico bita akazi kiwe yigenga uno munsi impamvu catumye jewe mvuga ngo reka nkora ivyanje nigenge kumbure suko nari mfise amahera kugura amakamera suko nari mfise ibintu vyo kugira ngo mvuge ko no bikora oya ahubwo n'umutima wanje wansunikira kugira ngo nshobore gushika kuri vision yanje hamwe n'ivyo rero abajene ico nobabwira niba kuri ivyizigiro ko bazoja gusaba ubuza no musogenda usaba akazi bakwirukane uzoca uja hehe shira ivyumviro vyawe wifokasinge gukora ivyawe ivyo vyawe navyo urafise ivyo ugomba gukora muri wewe urafise abantu ubona ko bashobora kukubera icitegererezo gira uwuteguye canke gira ico ukora kubera ko umuntu Imana yamuhaye mindset yiwe yo kugira ngo ashobore kwikoresha regwe akorera abandi Brantonga yamuhaye ubwenge bwo kugira ngo we nyene niyo mpamvu tugiye abasoma ijambo ry'Imana avuga ngo ndaguhaye ibiri mu itongo kugira ngo ugende ubiyobore uri itongo urikorere hamwe n'ivyo ntibisiguye ko ngo ndaguha ntiyavuze ngo ndaguha itongo kugira ngo ube umukozi wabo wabari muri iryo tongo oya twebwe yarariduhaye kugira ngo tugende turikorere rero muri ivyo oya niko navuze ngo reka mpaguruke ivyumviro vyanje ndabishire ku gihe ngira ubumenyi kubera ko impamvu amashuri ariho no kugira ngo aduhugure tumenye inzira ducamwe hama tumaze kuzimenya cyo dushiramo vya vyumviro vyacu bishire mu ngiro niyo mpamvu ro mpaye ndakagurira kuba jene bari muhira bicaye baheje amashuri bariko bariga n'amashure menshi ni vyiza ni mwige kandi kuko gihugukira bakeneye mugabo mwijukire gukora ivyanyu urashobora kumbaza ngo ukora ivyanyu kubera ufise amafaranga si yatuma ukora ivyawe uno munsi dufise abantu benshi bariko batungira ku bandi jewe ndashobora kudandaza ivyimviro vyawe wowe ukampa ivyimviro jewe nkabikoresha ariko nkabaho rero uno munsi iga gukoresha ivyumviro vyanyu nimba uri umudandaji iga gukoresha neza ubwo budandaji bwawe uno munsi utazoza guta ivyo ariko urakora usanga ugiye gukorera abandi ejo bakubwire ngo uno munsi wewe ngo twabonye ubushobozi bwawe butatwemera gukorana nawe taha ucuja mu barabara nico kimpushinga rero kugira ngo nkora ivyanje uno munsi ntanga akazi ndetse na jewe kabe kantunze nuko murakoze wavuze uti media yawe hari kugira izo tanga akazi no kubandi eske gushika uno munsi nino saha iyo media yawe iri hakaza abantu bangana gute? Murakoze cyane kugera kuri ino saha nkuko bisanzwe biri muri elaboration d'un projet biragoye ko nshobora kwangaja abandi kugira ngo ndabashiremo ntaboniye iyo nzobahemba bivuye ndacakora jewe nyene niyo mpamvu navuze ngo namanje kugira formation iyo formation ni kugira ngo ninzoba mfise abakozi ndiko ndakoresha ndashobore kuba managinga mu byo nshoboye niyo mpamvu rero uno munsi ndiko ndikorana ni jewe nyene ndi kuri tere ni jewe nyene ndiko ndakora mugabo ndafise nanje abandi kuri wa mutima wo kugira ngo tugira aho dufashanije ndafise abari muri stage ndiko ndigisha nanje ariko sindabigisha kubera ko je narishe uburyo si bwinshi cyane bivanye n'ivyo batwigishije sinariko ndabigisha kugira ngo ndabasaba amafaranga ndiko ndabigisha kugira ngo bahumure mfashe muri rya terambere ry'igihugu
kubera ko umwe wese ashobora guterera bivanye n'ahari nuko murakoze uno munsi nije ndi kubitere abo turi kumwe nabo ndiko ndigisha kugira ngo bamenye kuba muri uno mwuga murakoze. aho nyene wavuze ko ivyinshi mu vyuzi ubikesha formation yatanzwe na Agaciro Media. Mbega mu banyeshure mwiganye nabo boba bageze mu biki baba barakoze sondage ukamenya ko nabo ivyo mwize muri formation ya Agaciro Media bagiye kubishira mu ngiro canke vyabaye amasigara cicaro? Murakoze cyane nivyo abantu tuja mu bintu dufise ivyumviro bitandukanye kumbure no mu ishure abanyeshuri baba batandukanye kubera ko baba bava hatandukanye uno munsi nivyo hari abo twagiranye formation hamwe bafise ivyo bariko barakora hariho n'abandi ataco barakora bivanye no mu munsi ukuntu yiorganiza nkuko nongere ndabatumire kandi kuja kuri jewe nawe media nayo iriko irakora ibikorwa bidasanzwe numwe mu bo twiganye ari ku kivi tuko turakora nka Agaciro Media nuko nuwo maze kumenya ari ku kivi abasigaye nabo baracari inyuma baracatubwira kumbure twebwe twabitangiye imbere baratubwira ati mubibona bimeze gute hariya kumbure kugira ngo biyorganize muri utunaturiya nabo baje ku kivi nuko murakoze. Mbega principalement ibiganiro ucisha kuri media yawo ya Vision Talk Media ni biki exactly ligne editoriale yayo niyi? Murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije turiko turakora kubijanye n'ukuntu umuntu ashobora kuva hasi agakora ukuntu umuntu ashobora kuronka amafaranga ukuntu umuntu afise ubumenyi ashobora kupartaja abandi kugira ngo duterere muri yambona kazoza hamwe n'ivyo rero twebwe twifokasinga cyane kukuntu abantu bicaye muhira bashobora gukora ivyimviro vyabo muhira bakaja mu barabara bagakora ugahaguruka ukava muhira utazi ngo ngiye gukora iki mugabo kubera ko ubuzi ko ufise inguvu ufise n'ubwenge bwawe ugahaguruka ukavuga ngo jewe ngiye gukora kandi birakunda hamwe n'ivyo rero abo nibo duhamagara turafise turiko turakorana uno munsi murakoze kutubaza kino kibazo ciza dusanzwe dufise natwe bariko badufata mu mugongo twatangwe mengo ntitubona neza na neza twari dufise mind gusa ariko uno munsi turafise abantu bariko baratwitura dukorana ibikorwa nuko ivyo biriko biraza kubera ko twarahagurutse turakora turafise abantu benshi bariko turasenyanira ama contract ngomba kubavugana hano abo nabo nuko babona ibikorwa turiko turakora nuko twakuye amaboko mu mpuzu turahaguruka turakora hamwe n'ivyo rero twebwe duhamagarira abajene canke ivyo turiko turakoreramwo ko turakora kugira ngo dukangure urwaruka rwicaye muhira rondera ukuntu rushobora kuronka amafaranga shobore gutunga umuryango wawe canke rushobore kwibeshaho nuko murakoze. Hama rero wewe uno munsi nta muntu numwe atagira vision wewe ugerageje kwiraba ino media yawe nko mu myaka 10 iri imbere uzobugeze? Murakoze cyane ku kibazo ciza mu myaka 10 twibaza ko Imana nidukundira tukahashika tuko turarema ikintu gikomeye cyane ikintu tuko turarema si ikintu ciwacu gusa ni ikintu kizofasha mu gihugu mu iterambere ry'igihugu mu myaka 10 twibona ahantu hakomeye cyane tuzoba turiko turakora ibiganiro bikomeye cyane dufise ama emission akomeye cyane tuzoba dufise ndetse nimbonesha kure aho tuzobikora tuvuga ati turafise radio kanaka yavuye muri Vision Talk Media naho twibona ko tuzoba twahaye akazi abantu benshi twibona ko tuzoba twafashije mu iterambere bishoboka inguvu zacu tuzozikoresha aho bishoboka hose kugira ngo duterere mu iterambere kandi natwe twiteze imbere kuko nitwoterera mu iterambere natwe cyacu twimariye tuko twiteze imbere tuzoba twateye imbere tuzoba dufise ico turiko turakora turiko dufasha no muri ndetse no mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi nuko murakoze. Uno munsi turakunze kubona umukuru w'igihugu avuga ko ari umujama w'abajene fata nko baragutumiye wowe boss wa Vision Talk Media mubiri we uturaza tuvugane ku vyerekeye media yawe akakubaza imigabo n'imigambi ya Vision Talk Media akagira ico akakubaza ko hari ico wo musaba uno munsi wo musaba iki kubijanye na media yawe? Murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije nyakubahwa umukuru wacu iyo dutera iteka akaduha umubonano kugira ngo tuganire ico twomusaba kugira ngo tumenyekane nk'abandi bimenyesha amakuru nk'ibindi kubera ko no musura cyafise biduhanze
kumbura hari aho tutaragera ariko ico twomusaba nuko twomusaba nkuko yiyegereza abajene natwe atwiyegereze turimwo mu bajene biwe n'umugenzi wacu nadutera iryo teka tumusaba ko yodutera iteka kandi aho ari natwe tukaba turi mu bandi nk'ikimenyesha makuru Vision Talk Media hamwe n'ivyo n'izindi ntererano zidasaba kubera ko umuvyeyi iyo afise umwana arabona ati iyo amuba hafi arabona ati umwana no mufashiki nuko murakoze. Dusa n'abari ku musozero w'ikiganiro cacu nakahe kajambo kagasunika rugi cankwe usaba iki kubwawe intererano canke buri kindi cyose wosaba ariko baratwumviriza. Murakoze cyane akajambo ke noshobora gusaba bariko baradukurikirana babandanye bakurikirana ibikorwa vyacu banadushigikire no musura cyafise intambamye nyinshi mu bikorwa vyacu aho dushobora kuja kuri tele bituvunye cyane aho dushobora gukora ibikorwa bituvunye cyane ariko kubera ko tuzi ivyo turimwo turafokasinga tuzi ko hari umunsi bizogenda neza rero ico dusaba ariko baradukurikirana mu bandanye mukurikirana ibikorwa vyacu vya Vision Talk Media mu bandanye mudushigikira dufise ibikorwa byinshi twababwiye ko dufise imfuvyi turiko turafasha mugira ico mufashije nazo kubera ko wozana ikaye yawe imwe wozana ikaramu imwe wozana udukanda mbiri kugira ngo tugire ico dufashije mu iterambere ryacu muzoba mudushigikiye mubandanye mushigikira no mu bikorwa vyacu vya Vision Talk Media mugira subscribe mugira share ndetse kugira ngo muduterane inkunga na commentaire byo bikorwa vyiza byo babidufashije abari hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari ku mugabane wa Buraya abari mu bihugu bitandukanye murashobora kugira ico mudufashije nimero zacu murashobora kuzibona hano kumbure n'intererano igihumbi cyawe cyo dufasha naco muri no rugendo turiko turakora nibaza ko nico ikibazo mwariko mutubaza nico turabashimiye. Ukeneye adresse yanyu cankwe uko nyimbara ubwo buryo ashaka kubaha yo bubashikiriza yo batora he yo batora kuri contact ya. Murakoze cyane ukeneye adresse yacu nziza ubu turiko turakorera muri meri ya Bujumbura Hotel de Ville hajya nyene ndani nimero 4 niho dusanzwe turiko turakorera ibikorwa vyacu guhama inimero bashobora kuturonkako ni 69 645 682 dasubiramwo 69 645 682 murakoze. Irakora no kuri iri mikashi ikora hose amasaha yose. Izina ryanditse ko ni Claude Hatungimana nyene. Izina ryanditse ko ni Claude Hatungimana. Claude Hatungimana turagushimiye kubona waduhaye kano kajyo ko kuvugira kuri media yawe. Tunizera ko no hanyuma mudukeneye muzoduhakanye. Murakoze cyane namwe turabashimiye. Tunabipfuriza gutera imbere media yanyu hama tujane mu mbona kazoza mu myaka 10 iri imbere tuzoye turimbonesha kuriboneka kuri za Star Time no kuri Canal Plus hama natwe turonke ama support y'ama kampuni akomakomeye nk'ibindi binyamakuru. Turabashimiye cyane twongere dushimire n'abariko baradukurikirana kandi bariko badutega amatwi Dizere ko ubufasha bwanyu burashobora kugira aho budufashije, murashobora kudukura ku ntambwe imwe no musi turi kuri 1 ariko murashobora kudufasha tukaja kuri D. Abariko baradukurikirana mu bandanye mugira subscribe nayo turayikeneye kugira ngo mudutere inkunga tubone ko tuko dukorera abashima nuko murakoze. Ya bakunzi ba Vision Talk Media turabashimiye, tunashimira abantu mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro. Je nariko ndabashikiriza kino kiganiro na Blaise journaliste international emblématique. Umutumire wuno musi nawe yari uri ku mutima wavyo ni Claude Hatungimana, akaba ari na nyene iyi media ya Vision Talk Media. Tunasaba abantu mwese mudukurikirana kwandanya musanzagiza ibiganiro bica kuri no media, mukora ama partage menshi hama nabo bakore subscribe bongera bahereza n'abandi bagenzi babo. Tunatumirira abanyamitaye bafise ivyo bamenyekanisha kuza kubicisha kuri no media yanyu kugira ngo tuzojane mu mbona kazoza twese twifashe twongera dutera imbere. Stay tuned.